nzoba sinifuza kuguhomba ubwo numva shaka kukumenya samalova ava yuko umwaka uhera ndase gukora cyane n'abaproducteur bo ngaho iwacu nukuvuga ngo inyuma y'ukwezi kwa kwindwi k'umunani kimwe hamwe muri aho ndafise gusohoka igihugu nkakorana n'abandi baproducteur kugira ngo bibashe gukuza umuziki w'u Burundi. Yaha si kuvuga ko nahinduye kuririmba indirimbo ndirimba ngo kubera Bination oyaha yari juste ni ntuze yanje yari choix yanje yo gutangura kuririmba indirimbo ya mbere ikaba gospel yari choix yanje ni kuvuga ngo sinshobora kugira n'indi choix yo kuririmba iyo ndirimbo ndashaka kuririmba. Ndabaramukije bakunzi wa Nda TV muraho murakomeye kuri micro ni Katia Benita umukunzi hama nkuko kuko bisi yose ndababwira ndabisa gukora subscribe canke s'abonner mugakomenta mukanapartage n'abandi kugira bashobore kubona ibiganiro byacu hama nkuko mubizi misi yose namanzana ibintu bitandukanye abantu batandukanye abadanseurs abaririmbyi mbese n'ibindi bintu bitandukanye. Okay, uno musi rero natumiye mfise uwundi mutumire mushasha ndiyambere mubona ndiyambeje imbere ya makamera yacu reka ndamuramutse abibwira shobore kutubwira byinshi kubimwerekeye. Mone ndabaramukije nanjye ndakuramukije meze neza yego ndashima nawe yego meze neza. Presentation ushobora kwidondora bikwiriye kuba ariko baradukurikirana kuri Nda TV. ya ndumuririmvyikazi Itzmonia Fleur niyo mazina yanje nibaza ko kumenga ndahejeje. Mone Fleur ariga Mone Fleur afise imyaka ingahe yavukiye he yatanguye ryari iyi carrière musicale yiwe ya ni wo mwidondoro ukwiriye mu bisanzwe. En fait ni natanguye ndiga d'abord ngira ngo murabibona na coiffe yanje amandiga natanguye kuririmba kera mugabo officiellement mu kwezi kw'icenda 2020 hama imyaka yanje vraiment haya ni privé ego. Okay, nje natanguye kumenya umunsi wa mbere ntangura kukumva ko kukubona nakubonye mpejeje kukumva naguhoshesha mpejeje kukumva muri Hits Connection hari muri Buja FM waragiye navuga gute kubaha indirimbo yawe Samurova. Okay, Samurova indirimbo ya gospel kandi ngerageje kubiraba Samurova iri muri kuri account ya YouTube ya Bination hama ubu unye byagenze gute kubu unye ijya ndirimbo ni wonyemerera iri en privé ni kwera niko yakoze gihe monye yari muri Bination but ubu ntakiri muri Bination ego. Bisigura yuko ijya ndirimbo nzenzo niyo yaguhaye izina niyo niyo yatumye abantu benshi bakumenya ijya Samurova par exemple nka je umva nivyo mvuga rero Bination ntimugikorana mwarabavanuye burundu bisigura ko atandirimbo navuga gute gospel dosura gusaba muri navuga gute muri kuri ya account yawe ya YouTube bemeze gute. Oyaha si kuvuga ko nahinduye kuririmba indirimbo ndirimba ngo kubera Bination oyaha yari juste ni ntuze yanje yari choix yanje yo gutangura kuririmba indirimbo ya mbere ikaba gospel yari choix yanje ni kuvuga ngo sinshobora kugira n'indi choix yo kuririmba iyo ndirimbo ndashaka kuririmba rero biratandukanye cyane no kuba nari muri Bination no kuba nikorana je nyene basi nikorana je nyene ndafite team yanje mugabo ya Bination yari label. Pardon iyo equipe yawe uvuze mukorana ubu ariyo team yawe ni management mukora gute? Chérie team jewe ukuntu ndabifata ni nka management ko niba abantu muba mumvikana mukorana nyene mukavugana akereka dukora iki kinico gikwiriye ya ariko label iratandukanye cyane. Bisigura yuko rero Bination ubu mwavanye kandi dusubiye inyuma gatoya mu gutangura nuvuga gute mu kuga develop impano yawe wabihereye muri chorale. Oya ni ibintu gusa nyene nakuze numva bindi muko nyene nza ndabigira uko nyene. Bashaka gucishizamo abakunzi bacu soit namba y'ijya ndirimbo ya Samurova canke ijya yonyemerera kugira bumve réellement mwana wacu bwa bundi aririmbo ko ari kazuku uwe ahurije niho nzoba
sinifuza kuguhomba ubwo numva shaka kukumenya samalova. Nkibandanya n'ibibazo wewe urashobora kwiklasa ati njewe mpagaze ngahanya mu bakobwa b'abarundi kazi b'abaririmbyi ndapartenamo baduhaye battle ndabona ati uyu unye yonshako mugabo ujya ntiyonshako ndeka ndaguhe na classement abantu batatu uvuga ati uyu yonshako canke ujya ntiyonshako basi uvuga ati aba nibo bansumba mu bakobwa baririmba. Oya ndavuga jewe nta bintu birebire vraiment ndakora naho nyene ibikorwa byanje biracari bike cyane take abandi bakoze guhera kera ninavuga ngo rero ngo ndashaka kuba nsumbije kanaka si nani yanje yo gukora ni nani yo guklasa ni kuvuga ngo abafans nibo bagira nibo bashobora kuvuga ati uyu turashaka kumuha ikibanza kiniki niki. Yego nka Monia Fleur mwigema atangwe ku develop impano yewe kandi akiri muto arabona benshi bamukuriye uravyumva kandi ko biri kose nk'umuririmbyi avuga ati ndaprévoya tuvuga nko mezi abiri canke mezi atatu canke muri uyu mwaka ndaprévoya gushika kuri iyi niveau iyi nini ndafitiye ibishashi binibini urashaka kutubwira si atari banga ati bimeze kunukunuko ama projet yanje nka Monia Fleur. Ya nibaza ko jewe nka Monia Fleur ava yuko umwaka uhera ndase gukora cyane n'aba producteur mu ngahi wacu no kuvuga ngo inyuma y'ukwezi kwa kwindwi k'umunani kimwe hamwe muri aho ndafise gusohoka igihugu nkakorana n'abandi ba producteur kugira ngo bibashe gukuza umuziki w'u Burundi. Même si zitaba zitarasohoka hari indirimbo mfise muri studio muri gushaka muri kano kanya utwo turavuga. Ego nazingaye canke kuba baziri kwa producteur batandukanye canke ni ku producteur umwe kandi cutubwa n'impamvu bo baramushimye namba si arum. Ya nibaza yuko aho nsanze wahabonye nibaza reka dukorera hanye nsanze Ibreeze no mu producteur ariko arabikora neza generation shasha ariko irabikora neza bien sûr que oui. Ego nico gituma rero kwa Ibreeze ni ukorera misi yose donc kwera ku ndirimbo yawe ya mbere gushikana no kuri zizindi ndavuga ko zikiri muri stock. Oya donc baratandukanye bien sûr que oui. Mugabo de préférence to ubona yuko Ibreeze ariwe ashoboye. Oya nagoha exemple kubera ko ariho wansanze. Ego nk'akajambo kanyuma nk'ikintu uvuga ati Monia ndiko ndi adressa kuba dukurikiranye bose kuva kuri debut y'ikiganiro co barica. Ya ndabashimiye cyane abadukurikiranye bafashe umwanya bagakurikirana ikiganiro cyose gahera ko si benshi baraba ikiganiro ngo gihere tu ariyo n'abasoma ry'amajambo mwandika ko gusa kabarayejeje. Ya ndabashimiye mu bandanya mushigikirana Ndaha TV mufyonde subscribe kama nanje munkurikirana ku mbuga zanje ni Monia Fleur nkuko nababwiye hano hose ni iryo zina tu. Ya twizere ko n'ikindi gihe twagukenera uzotwitaba nkuko washobora kudutera iteka uno munsi ukatwitaba. Ego Okay, merci. Mwese mwatwikanye ku Ndaha TV ndabashimiye ndanabasezera mu kubibutsa kubandanya mukora subscribe canke s'abonner mu gukomenta no mu gupartager ibiganiro byacu mugakomenta muduhanura ku bintu twakoze swati bibi dushaka guhindura mu gupartager naho murapartager mugasangiza n'abandi kugira namba cyabaryoheye n'abandi bashaka kuryoherwa. Asige ndabasezera ndaba rendez-vous canke tose gusubira ku kiganiro cacu gikurikira. Peace.